Mira, yo tenía yo esta foto. narabitse ino foto Esto fue en el 98. ahari mu 1998 Era una hermana tiró esa mushiki foto. wacu umwe yafotoye ino foto Estaba él despidiéndose. yariko Y yo estaba por arasezera montarme atrás en el nanje carro. hanyuma nari ngiye Luego, kwinjira mu modokari allá en el fondo. Pásalo para que aho lo vean. inyuma yindonera kugira ngo Eso fue ndabe en Monterrey, creo que fue. ahari muri Monterey ndibaza. Le damos gracias a nuestro Padre. Turashimira data wo mu ijuru muri kino gitondo Hoy, c'uyu munsi kuwa gatanu 30 z'ukwicumi muno mwaka 22. wa 2022 Y le agradecemos a él por la kandi turamukengurukira ku bw'ubuzima bwiza amagara meza kuba yaratwemereye kubaho muri iki gihe ciza cane igihe vamos a entrar. aho tuzokwinjira mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha El tiempo igihe en donde aho estaremos recibiendo todas estas tuzoronka amasezerano yose bendiciones para sus hijos. ayo afitiye abana biwe muri iki gihe ca nyuma Promesas de las cuales amasezerano cada uno de nosotros ayo umwe wese muri twebwe de ellas, ayo twagombiriye dushikamye de kandi esa palabra, iryo jambo ryavuzwe cada uno de nosotros umwe wese muri twebwe basamos nuestra fe niryo en las promesas. ukwizera kwacu gushingiyeko Nos ha dicho n'amasezerano yatubwiye biciye mu bavugishwa bera esas promesas kandi ayo masezerano tienen que cumplirse. ategerezwa gushitswa kuko Una promesa hablada ni isezerano ryavuzwe n'Imana en medio de sus biciye mu bavugishwa nayo ideas humanas, sino ntabwo ari que son ivyiyumviro vy'umuntu ahubwo ni ivyiyumviro vy'Imana biriko biragaragazwa profetas. biciye mu bavugishwa co gituma ari jambo ridashobora kuba impfagusa kandi igihe we igihe yasezeranye ko abana biwe kw'iherezo ry'ibihe ko bazoronka n'umubiri uhoraho uhawe ubwiza umeze nk'umubiri uhoraho uhawe ubwiza uwo Nuestro amado Señor, yarose umukundwa wacu umwami Yesu Kristo umwana w'imfura más hijos, n'abandi bana nabo nyene nabo bazoronka uwo mugisha iryo sezerano también vamos a uyu estar munsi kandi metiendo, tugiye hormigón gusuka en isima este tramo de carretera que es muri kino gice c'ibarabara conectar con arico la kizohura carretera n'ibarabara del otro lado. turiko turakora ku rundi Estamos en ruhande el otro extremo, turi o sea, acá en la ku parte kindi de gipande ni ukuvuga ngo ngaha inyuma ngaha mu maresitora ndetse n'imbere y'inyubako y'amapompe kugira ngo tubandanye turihuza n'irindi barabara turiko rero turakoresha kano kanya kugira ngo tuvuge aka kajambo hano parte de los trabajadores porque faltan algunos que otros. tusabikanye n'abakozi kuko haracabura umwe n'uwundi ndetse dusabikanye n'ano majambo atari ku iherezo ry'uwo mwaka kuko haracasigaye umunsi w'ejo ariko kumbure iherezo ry'ibikorwa byo ngaha kuri Marine Carpa Cathedrale kandi Ese cuerpo eterno y nariko ndababwira yuko ano masezerano y'uno mubiri uhoraho uhawe ubwiza nk'uko yaronswe n'umwana w'imfura ari we Yesu n'abandi bose nabo nyene abana b'Imana nabo nyene bazoronka ano masezerano ariko imbere yo kuyakira yo kwaronka mwibuke yuko Yesu preparado para yateguwe kugira ngo ayakire ayaronke mostrada allí en el monte de la aribyo transfiguración vyerekaniwe hariya ku musozi wo guhindurirwako donde nos muestra aho twerekwa la escritura que allí icanditswe kiratwereka yuko aho ariho we yaragiwemo umwuzuro kandi aho hari hari ibintu bikwiye kugira ngo habe uko kuragwa mu mwuzuro hari hari Mose na Eliya ellos le estaban kandi hablando bo a Jesús bariko de la barabwira partida hacia Yesu Jerusalén. ivy'urugendo rwo kuja Yerusalemu Envolvía ndetse esa n'ibintu obra byose que byari iba a ser bijanye n'ico gikorwa yari gukora ku musabi Karuvariyo en el tiempo de Josué. mu gihe ca Yosuwa vyagenze uko nyene hariho ikintu categerezwa kuba kiri mu bantu kugira ngo hashitswe iryo sezerano ryo kwinjira mu gihugu c'isezerano nk'igihugu c'isezerano nk'igihugu gishushanya igihugu c'isezerano c'umubiri musha umwe wese muri twebwe azoronka kandi mu gihe ca Yosuwa murabona yuko ngaho aho Imana yari yarasezeraniye isezerano uwo Imana yari yarasezeraniye isezerano yuko bazokwinjira mu gihugu gitemba amata n'ubuki yari Mose kandi yaramubwiye ati genda ukure abantu banje bari muri Egiputa ubasohore
ubajane ubinjiza mu gihugu c'isezerano. Ariko mwihweje murabona yuko ico gice co kubinjiza atari Mose yagishikije, kandi ibyo ntibishatse kuvuga yuko Imana yihenze ngaho. Imana buri gihe ishitsa ijambo ryayo. Ivyo yakoze nuko yashikije isezerano biciye mu bundi bw'inyama, ariko yari wa wundi mpwemu w'Imana nyene niwe yari gukora ico gikorwa. Mu yandi majambo, mpwemu y'ubukozi yatereza kuba muri Yosuwa, impwemu y'ikiringo ntiyari kuba uwundi, ahubwo ya mpwemu nyene yabakuyeyo yatereza kuba ariyo nyene ibinjiza. Ciko turamwe data William igice kimwe hariya hejuru yanditse ngo Mose nk'uwa mbere, hanyuma acandika ngo uwa kabiri yandika Yosuwa, kandi ivyo ntiyabivuze we nk'uko abivuga kumbure mu butumwa runaka mu buryo bufoboye, ariko vyari vyanditswe ngaho. Duharuye Mose tugaharura Yosuwa tugaharura na Yesu nk'intumwa y'ikiringo, tukanaharura ndetse n'ujya mu marako y'inkomezi yari kumwe natwe, bo bari bane. Uwa gatanu nawe murabe ngene Imana aho mu bitigiri umuntu ntakwiye kuraba gusa mu gitigiri runaka c'ibitigiri. Imana ntihera, irashobora gufata ubukozi ikabuharura nk'ubukozi bw'ako kanya nka bumwe. Nk'akarorero ubwa Yosuwa yabuharuye ikabuharura nk'ubwa kabiri, nk'igihe mw'ishengero mu ntango z'ishengero haraharugwa Pawulo, Martin Luther, Wesley, Mwendata Branham, akavuga yuko ari indwi. Ariko uhereye inyuma ukanaharura Petero, ugaharura Ananiya, atari wa wundi wo kwa Safira, uwundi yari umuvugishwa. Kandi uravye neza boca barenga indwi. Murabona ntidukwiye kwizibira no muri ivyo navyo nyene. Nimwumve ico Yosuwa yavuze. Nashaka gusoma ikicanditswe, twese turazi ikicanditswe muri Yosuwa igice ca mbere. Haravuga ngo umurongo wa mbere, Mose umusavyi w'Uhoraho amaze gupfa, Uhoraho abarira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, Mose umusavyi wanje yapfuye, none rero va hasi ujabukane aba bantu bose urwo ruzi Yorodani, muje mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli. Ahantu hose muzokandagiza ibirenge ndahabahaye nk'uko nabariye Mose. Murabe yabwiye Mose yuko bazokwinjira muri ico gihugu c'isezerano, kandi yabibwiye Yosuwa, yabibwiye Mose. Ariko Mose hanyuma amaze kumenya ko atazokwinjira, kandi itegeko ryari uko asiga Yosuwa ko ari wazobinjiza. Iryo banga Imana yari yararinyegeje, kandi ntiyari yabwiye abantu Mose yuko we atari we azobinjiza mu gihugu c'isezerano. Hanyuma imbere gato turaza kubona impamvu bo batari babizi, kuko murabe ahantu hose muzokandagiza ibirenge ndahabahaye nk'uko nabariye Mose, uhereye mu bugaragwa no kuri uriya musozi Lebanoni ugashitsa ku ruzi runini ariko Efurate, ugahitana igihugu cyose c'Abaheti ukageza ku kiyaga kinini gihera iburengerazuba. Nibwo ruzoba urugabano rwanyu. Nta muntu n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere iminsi yose uzomara ukiriho. Nk'uko nabanye na Mose niko nzobana nawe, sinzoguhemukira, sinzoguta. Ni mpwemu yera niwe muri iki gihe ari kumwe natwe, kandi kubw'ivyo rero ntabwo yigeze aduta, ari kumwe natwe. Shikama ushira amanga, no kuvuga ngo ntabwo twuhakana ko ari kumwe natwe. Uwuhakana ino ntambuko aba ariko arahakana mpwemu yera hagati muri twebwe, aba ariko arahakana ukugaragara kw'Imana hagati mu bantu. Shikama ushira amanga, kuko ari wowe uzoshikiriza aba bantu igihugu narahiye basekuruza ko nzokibaha. Mugabo shikama ushira amanga cane, kugira ngo witondere ivyo byagezwe byose bivuga, ubishitse ivyo Mose umusavyi wanje yakugeze. Ntuzutambamire, no kuvuga murabe ukore witondere ibyo byagezwe byose bivuga, ubishitse ibyo Mose umusavyi wanje yakugeze. We yariko arakora ibintu kuva ku kanyo kabandanya, abikora kubw'uburongozi Imana yari yaratanze biciye muri Mose ko yokora. Yosuwa ntihagurutse ngo akore ibintu yakoze,
kubera ko ati Mose yagiye reka dukora ibintu ati reka tuvyonone. Yari hafise uburongozi hamwe n'uburongozi n'impanuro amabwirizwa kugira ngo akore ibyo yategerezwa gukora abashikane mu gihugu c'isezerano. Ntuzutambamira iburyo canke ibumoso kugira ngo ugire ukuboko kwiza aho uzoja hose. Ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe ntuzubikure mu kanwa kawe, ariko uze wame ubirimbura ku murango no mw'ijoro kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemwo vyose. Niho ivyawe kugira ngo ukore ibirimwo byose, niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. None se jewe nkwibaririye ntishika mushira amanga? Nuko ntutinye nturanduke umutima, kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose. Maze Yosuwa abarira abagaba abantu ati nimugende munyuranganye aho mushagaje, mubarira abantu muti nimurondere impamba. Ni ukuvuga abo n'abakozi b'Imana bariko barahabwa rino tegeko, kuko mu minsi 3 muzojabuka rujya ruzi Yorodani kugira ngo mwinjire ico gihugu uhoraho Imana yanyu yabahaye ngo mucegukire. Kandi Yosuwa abarira Abareyubeni n'Abagadi n'igice c'umuryango wa Manase ati nimwibuke rya jambo Mose umusavyi w'uhoraho yababariye ati no kubibutsa amajambo y'intumwa Imana yarungitse muri iki gihe, aho ngaho tuzoronka ibintu byose biri mu byo dukeneye kugira ngo twinjire. Murabe no kubibutsa ubutumwa. Uhoraho Imana yanyu arabaruhuye abahaye iki gihugu, nuko abagore banyu n'abana banyu n'amasho yanyu bize bisigare muri iki gihugu Mose yabahaye co hakuno ya Yorodani. Ariko mwebwe mwese abahizi muze mujabuke imbere ya bagenzi banyu mwitwaje ibigwanishwa kugira ngo mubatabare, gushitsa aho Uhoraho azoruhurira bagenzi banyu nk'uko namwe yabaruhuye, nabo bakegukira igihugu Uhoraho Imana yanyu yabahaye. Hanyuma mubone kugaruka muri iki gihugu mwegukiye mukigereremwo ico Mose umusavyi w'Uhoraho yabahaye gihe burasirazuba hakuno ya Yorodani. Nabo bishura Yosuwa bati ibyo tubariye byose tuzobikora, kandi aho uzodutuma hose tuzojayo. Murabona aho habaye muri iyo minsi bose bari bakoraniye hamwe, nuko bo bariko barabona ko uburongozi ubwari bwabakuye muri Egiputa biciye muri Mose bariko barabubona muri Yosuwa. Nuko nk'uko twahora twumvira Mose muri byose, niko nawe tuzokumvira. Iki nico kibanza ciza hamwe n'inyefato nziza y'abakozi b'Imana na bene data muri iki gihe ca nyuma, kubaha. Kuko ukubaha ukumvira kuruta biri muri Samuel wa mbere, ndibaza ko araho havuga ko kubaha kuruta gutanga ibimazi. Gusa Uhoraho Imana yawe abane nawe nk'uko yabanye na Mose. Murabona yuko ngaho bobo batahuye yuko yari Yosuwa ko ari we yari kubashikana mu gihugu c'isezerano, kuko murabo uburyo ingene bariko barayaga hano. Iyo baza kumenya imbere y'igihe ko yari Yosuwa ntibari kuvuga ivyo, bari kubabwira ati vyiza Imana iri kumwe nawe, nuko rero reka tugende nta kibazo na kimwe dufise, kuko babonye yuko wa wundi nyene yabakuye muri Egiputa. Nuko Imana igashitsa isezerano ryo kubakura muri Egiputa, namba yari iyo Mana nyene. Nuko rero yari iyo Mana nyene yari kirakora biciye muri Yosuwa. Mu yandi majambo, nimba yarabakuye igashitsa iryo sezerano, vyongeye yari gushitsa n'isezerano ryo kubashikana mu gihugu c'isezerano. Namba yaradukuye hariya muri za 70 ikadukura muri Laodikiya mu gihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga. Nuko abantu bakabona yuko ivyo vyahindutse ukuri, habaye kunyakuka ko mu gihugu nk'emaho. Mu yandi majambo, ya Mana nyene yadukuye yo muri kijya gihe niyo nyene izotwinjiza mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha. Iyo ntizohusha ntizokwihenda kw'iryo sezerano. Gusa Imana izibane nawe nk'uko yabana na Mose. Umuntu wese azogarariza akanka icagezwe cawe, murabe
aho abariko aravuga rero abatanguye kuvuga ku byago ku bihano aravuga ngo umuntu wese azogarariza akanke cagezwe cawe ntiyumvire ico umubariye cose azokwicwa. Aho ntihari bya bindi ngo sigara ngaha mu mfuruka mu gihe turiko turitegura hano abantu kugira ngo binjire, nuko igihe ikiyaga kiza gucikamo kubiri uca ufata ibintu vyawe ubakurikira. Oya, atizeye uburongozi bw'Imana muri ico gihe ntabwo yari kwinjira, nta nubwo yari no kubabona, kuko havuga ko acapfa. No kuvuga yuko uwo muntu canke abo bantu muri ico gihe batubaha Yosuwa barapfuye. Imana nta higwe yabahaye ryo kuraba ryo kubona iryo sezerano ririko rirashitswa kubwo kutubaha. Ntiyumvire ico umubariye cose azokwicwa. Mugabo shikama ushira amanga. No kuvuga ngo muri iki gihe ico Imana isaba, nkuko hariya mwakiriya gihe yasabye ukubaha, Imana isaba ukubaha mu bantu uhereye ku bakozi b'Imana kugeza no kubizera, kuko ni gihe aho ari ya Mana nyene iriko irakora ikorera mu bantu, ntabwo ari umuntu, ni Imana. Ni inkingi y'umuriro imwe ibakura hariya ibakura mu buja, kura abantu hariya mu buja, kandi na nkingi y'umuriro nyene niyo yabajanye bashikana mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha, biciye mu gihugu c'isezerano nk'igihugu, biciye muri Yosuwa. Aha naho nico kimwe birisubiramwo, kandi iyo nkuru nyene, iyo nkuru niyo yisubiramwo, ariko ni ya Mana nyene ihindura abantu, ariko ikomeza kuba ya Mana nyene, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Niyo muri kino gihe iriko irakora ikorera mu ishengero mu buryo buciye bugufi. Kandi mwiyumvire igihe mwidata William yava mu mubiri muri 2017, uhereye ubwo kabandanya, hanyuma yaragarutse, ariko uhereye ubwo kabandanya hagaragaye itariki ikomeye cyane, ari nayo aho hariko harakogwa kuno kubisikanya kw'ibiringo. Hanyuma muri 2019 iyindi tariki ikomeye kandi ikomeye cyane, iyo tutavuze ko cyane kugira ngo turindire yuko bigenda birashitswa, nuko tugende turabona inkuru canke histoire y'ivy'Imana iriko irashitsa nyuma yo kuva mu mubiri burundu muri urya mubiri wo ngaha ku isi. Ariko mwiyumvire uno mwaka watereza guhera, hakaba kino kintu gikomeye cyane cyo kwitegura kw'abantu. Mwe mwihweje neza, kandi n'ubu ntituzi igihe dusigaje carico, ariko mwe murabona umunsi nk'uyu mu mwaka uheze, mwebwe ku giti canyu mugiye hariya mw'ico gihe, mukaja mw'ico gihe mukaraba ubu naho, mwe mwavuga muti ati sindi wa wundi nyene, narakuze, nahinduye ibintu byinshi. Wow, wabaye umwaka aho wewe Mana wanganirije mu mutima, kuko ni wewe ukora impinduka. Suko ujya yihagaze hariya akavuga yuko nobikora, kuko hariho ikintu kigushikira, kandi iryo jambo ngaho rigenderera gufasha, kandi n'iryo jambo nyene rigenderera gukosora. Umwaka w'impinduka wabaye umwaka utwerekeza, ntiwatwerekeje ku kintu kitabereye canke ikintu kizokugirira nabi, ahubwo zabaye impinduka zitwerekeza mu gutungana, kuko ibintu byose twarose mw'uno mwaka vyamye ari ibintu byagiye biratwegereza cyane kuno kugaragara kw'Imana kuzoba hagati mu bantu mu mwuzuro wose. Ariko kugira ngo tubishikeko hariho inzira. Ntidushobora kwigisha umwana akivuka ngo tumwigisha algebre. Birafise aragira inzira yo gukura, agenda arakura buke buke, akagenda arigishwa amabara, yigishwa guteranya no gukuramwo, ariko haragera igihe aho akura, nuko bakamwigisha guteranya, kugwiza, geometrie, algebre, trigonometrie, kandi ndibaza yuko bigarukira kuri trigonometrie.
tugenda turakura buri munsi tukagenda turakura kugira ngo dushike ubwo twambika turonke impamyabushobozi ya nyuma. Ndibaza yuko dushika ku mpamyabushobozi ya nyuma, kandi iyo mpamyabushobozi ni ukorwa mu mwuzuro, uguhindurwa kwacu, ariko vuba tugiye kuronka. Kandi uno mwaka azoba ari umwaka ubwo muri kahise ka Bibiliya uzoba nk'umwaka nka ya misi ya hariya ya Yosuwa imbere yo kwinjira mu gihugu c'isezerano, aho mbega ni ikihe twari twabonye Petero, aho bose basigaye. Petero wa kabiri, murabe gatatu, murabe aha Petero aravuga ngo abo nkunda, none iki nico cete ca kabiri mbandikiye. Muri ibyo byompi ndakangura imitima yanyu ikeye mbibutsa, kugira ngo mwibuke amajambo yavuzwe kera n'abavugishwa n'Imana bera. Murabe hariya abantu babwirwa ati nimwibuke amajambo Mose yababwiye. Buri gihe ni Imana yereka abantu ibintu byose yavuze biciye mu bavugishwa, ariyo masezerano ku bantu babagiye kuyakira, ariko aba yaravuzwe. Mwibuke n'icagezwe c'umwami niwe mukiza, cavuzwe n'abatumwa babatumweko. Irya mbere mukwiye kumenya nuko mu minsi y'iherezo hazoza abacokoranyi bacokorana, bakurikira ukwipfuza kwabo, babaza bati isezerano ryo kuza kwiwe riri hehe se? Ni ukuvuga mwumve ingene uno mwaka, reka tuvuge yuko mu gihe yari akiri hagati muri twebwe, ntitwashobora kuvuga yuko ari 100%, ariko abenshi ntibari bafise iyi mvugo canke kano kameremere ko kubazagiza canke ko kunegura. Ntabwo hari kino kirere mu bantu. Mu hanze mwisi yego buri gihe hariho abanegura, ariko mwishengero hagati bose bari bacecetse, nta kajagari kari gahari. Mwiyumvira ingene muri uno mwaka ho ntibaneguye muri 2019, muri 2020, muri 2021, ariko muri uno mwaka wa 2022 ndetse banafoboye haragaragara abanegura mu buryo kumugaragaro, mu buryo bweruye. Nabo baza bati mbega ayo masezerano ari hehe, byagenze gute ko adashitswa? Bariko ati kuva aho mwaka vugiye none ntibirashitswa. Urabona batangura kubazagiza ndetse no gukekeranya ku by'Imana iri kirakora, ariko ibyo byose birafise impamvu, no kugira ngo hagaragara ibiri mu mitima yabo, nuko abantu bazokwinjira mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha baba abantu Imana yamaze gutegekanya uhereye kuva isi itararemwa, abatoranijwe. Kandi haraheza rero hakagaragara ku iherezo ry'ibihe abamarayika kugira ngo bakuru kukurobanura uku gutandukanywa. Kandi muri uno mwaka mbega n'abantu banegura bangana iki bahagurutse? Abantu mutona byibaza yuko bafise iyo mpemu yo mu buringanire bwa gatanu, kuko ni mpemu zo mu buringanire bwa gatanu nizo zija muri abo bantu, nuko abo bantu bagasigwa kugira ngo bakore ico gikorwa. Ico gituma kandi bamaze gutegekanywa, ari ahantu habivuga ati nico bagenewe, nico bateguriwe. Ndibaza yuko ari muri Petero mu gihe ca Nowa, aravuga yuko bahonye n'ibindi, ariko kandi nico bari bateguriwe. Petero wa mbere 2:8, murabe nibuye ritsitaza n'urutare rugwisha, kuko batsitara ku ijambo ry'Imana bataryumvira. Murabe nibiciye mu ijambo, nibiciye mu kutumvira ijambo, ntibumviye. Mu gihe ca Nowa babandi bahagurutse bagwanya Nowa bataryumvira, kandi nico bashiriweho. Ico gituma abo bantu
bakora ivyo uno tiene que dejarlas umuntu ategerezwa kubareka akabihoza kuko también son destinados vyongeye para esa labor. bagerewe ico Y no gikorwa se puede uno meter kandi con umuntu ntakwiye cada uno va a cumplir. kubitambika imbere umwe wese azogenda arashitsa icanditswe gihuye Esa persona. n'uwo muntu Los entendidos entenderán. abagize ubwenge bazotahura Hay twebwe escrituras que ya uno se murabona refleja. hariho icanditswe umuntu yishushanyako tubona jewe bazohindurwa nyuma y'uko hazoba habaye umuzuko nibande ni twebwe Ya vamos identificando kandi las escrituras. tugenda turihuza twebwe n'ivyanditswe nk'igihe yambwira ati ni wihuze n'ivyanditswe Y hay un mensaje que él kandi hariho ubutumwa yavuze luego lo conseguimos. hanyuma Lo tuzoborondera leímos dentro de poco. twarabusomye mbere ndibaza yuko twasomye ejo bundi yuko ico gikoresho kitazomenya uretse mu gihe runaka yuko muri we hazoshikirizwa iryo sezerano Y lo leímos creo que hace kandi poco. twarabisomye ndibaza yuko twasomye ejo Y bundi no sabía, kandi iba a estar ntitwari en su tuzi vida normal. ndetse yari kubaho mu buzima busanzwe ariko mu gihe runaka akamenya yuko muri we hazoshikirizwa Esa promesa, iryo la sezerano cual ari ryo en el cumplimiento de la mu visión de la gushitswa carpa, kuyerekwa gihema esa trayectoria, ndetse n'urwo rugendo rwose mu gihe bazoba bari mu ihema yuko ubwo bukozi buzogenda burakorera mu bantu kandi mu mwaka wa 2022 ndashobora kuvuga nakekeranya yuko nimenye antes no me había identificado. ubwa mbere sinari bwimenye murabona Antes ubwa no mbere sabía ntabwo nari que nzi esa promesa iba yuko a iryo estar en mí, sezerano yuko rizoba muri jewe pero si sabía que ariko ego nari nzi ko soy un escogido, ndi watoranijwe ko ndi watoranijwe ariko iryo rindi no sezerano la había ntabwo conocido. nari bwarimenye Y como él allá en kandi ese nk'uko we década hariya del 70, nk'hariya muri za 70 74 él todo 75 lo señalaba en el we nuevo byose yabyerekeza kuri mwenda Abrahamu y todo decía que se iba a cumplir en kandi byose yavuga ko bizoshikirizwa muri we ariko hanyuma igihe yabona igihe gihoraho kizoza igihe cy'ibiriko bizifuruka akabona ko hazoza ikiringo c'ubwami nivyo byose kavuga ati ariko hay otro mensajero hari iyindi ntumwa y Dios le fue abriendo el cuadro. imana yagiye rero iramwugurura Dios no le da gutahura todo de sopetón, kuko imana byose ntihari kubimuhera icarimwe enviado. ngo ibihe uwo yatumye yagira bimuha buke buke kandi uko niko biba no kubatoranijwe igendera bihishurira ibyo badatahura mu butumwa bakabitahura mu bundi uko niko rero byagenze muri uno mwaka igihe Nos siguió dando todo. Imana yabandanya kuduha byose twagiye turamenya byose ubwa mbere twavuga ati rindira Cierta forma, ciertas mu buryo cosas que se runaka iban a cumplir. ibintu runaka bizoshitswa No veíamos ntitwabona ese cumplimiento uku del gushitswa séptimo kw'ikimataniro sello c'indwi kuza ko umwana w'umuntu azanira no lo abamarayika veíamos biwe desmenuzado. ntitwabibona mu buryo bugaragara neza byose twabibona De cierta forma, mu buryo y runaka después cuando hanyuma igihe viendo ese misterio, iryo banga ryagendera rihishurwa aho twarabonye atariko rindera niba imana yarasize buno bukozi namba yarabusize hariho umuntu ateruza kuba bufise imana rero yagiye iratwungura ubwenge kandi n'igikoresho naco n'igikinda kiramenya yuko atari we ahubwo ko ari imana biciye muri we kandi ko ibyo avuga byose ko abivuga biciye mu ijambo mu burongozi n'akanwa kiwe kandi ko ibyo avuga byose ari ijambo ry'imana kuko akanwa k'imana ni abavugishwa nayo kandi ibintu byose byabaye muri uno mwaka buri watorejwe n'imana nawe nyene yarimenye baba abatubaha ndetse n'abubaha kandi ni mu buryo buciye bugufi umuntu imbere muri we agendera avuga ati reka nisuzume ndabe inyifato nafashe muri uno mwaka ndetse no muri kano kanya kuko arashobora kuba yarafashe mu ntango atabitahura ndetse no muri urwo rugendo agashobora gufata inyifato runaka ariko imana iraba umutima kandi imana irazi uwatoranije uwo ari we kandi irazi aho uwo muntu ashobora gushika kugira ngo ntarenge umurongo kandi imana izomufasha kumbure ejo akaba yaratahuye canke uyu munsi kumbure mu kwezi kuza
kuko yasenze akabandanya azirikana ku masezerano Imana iriko irashitsa, nuko ibyo adatahura akarindira kitonda kugira ngo Imana ibandanye kubimuhishurira. Ariko abamaze kurenga umurongo bo mu by'ukuri bo baratahuye, ubu baratahura ubwo buringanire n'ico bashushanya, kuko niboshushanya ikintu cyo kubaha. Mu yandi majambo bariko barishushanya, bariko baribona nka bamwe batumviye nko mu gihe ca Nowa n'igihe ca Yosuwa, kandi bibategereje ntivyavuzwe biciye muri jewe, vyavuzwe biciye mu bavugishwa ko ari urupfu bwa mbere, n'urupfu rwo mu gihe bw'impwemu, hanyuma urupfu rugaragara, no kuvuga bazozimangana bakugweho. Rero nimurabe ikintu kimwe, mu gihe ca Yesu Toma yashaka kubona Yesu ashire urutoke mu nkovu kugira ngo yizere. Aho yariko arakogwako Toma, ariko arakogwako n'ukubona, kandi ntibyagenze nk'uko kubigishwa bo bakozwe ko no guhishurirwa kuko Yesu yari yazutse. Abatizera nabo babarinzi babasoda, nubwo babonye yazutse barabarishe ntibizera. Kandi muriko muraraba neza, aho hari imigwi itatu yakozweko n'ugukwego kwa gatatu. Bamwe abatoranijwe ntibari bakeneye kubona Yesu kugira ngo bashire intoke mu nkovu, ahubwo ijambo guhishurirwa ni ijambo no guhishurirwa, kuko umugeni mwene Abrahamu yavuze ngo uguha kwa gatatu kuzoba uko umugeni, no kuvuga ngo umugeni azokogwako. Mbega ni gute umugeni ariko arakogwa kubu muri iki gihe, muri no misi ya nyuma, ariko arakogwako no guhishurirwa? Ntabwo dukeneye gushika ngo twinjire mwaka kumba gato, no kuvuga ngo dushire intoke zacu mu nkovu kugira ngo tubone twizere. Ivyo ni ivy'inkumi z'ibijuju. Umugwi wa kabiri, kugira ngo ukogweko n'ibitangaza no twumiza bizokwerekanirwa hariya. Ariko murabona ko abo basoda bo bari kuzimu, barahonye, barazimiye, kandi amazina yabo yarafuswe. Ariko Toma we oya, kandi Toma mwene Abrahamu avuga yuko ashushanya inkumi z'ibijuju, no kuvuga yuko izina ryiwe ryari riri mu byago byo gufutwa, ariko ntiryafuswe kuko hanyuma yarizeye. Cyo gituma hariho abantu muri iki gihe cacu bashitsa iryo sezerano, kuko ivyo mu mwuzuro bizoshitswa mu banyamadini bazoza, izo nkumi z'ibijuju. Ariko imbere hariho abo batoma amazina yabo atazofutwa kuko bazokwizera, kandi uko niko bizoba no mu gushitswa kw'inkumi z'ibijuju. Bazoza ariko bazokwizera iryo sezerano ry'Imana hagati mu bantu bayo, ari ukwitegura kwabo hanyuma kugira ngo binjire mu kabaro gakomeye. Abazimiye nabo, kuko n'abazimiye nabo nyene bazokogwako, kwa gatatu kuzobakorako, ariko abo bo kuzoba ari ukubacira urubanza nk'uko byagenze kwa basoda hariya. Babonye isezerano ry'umuzuko ntibagizera. Abatizera naho bari, isezerano ry'uko yazutse barakora, barakabakaba iryo sezerano ntibaryakira, kuko we ntiyaryakiriye Toma, ahubwo yarari kabakabye. Cyo gituma yavuga ati nimume kuri ivyo. Aho hari za nkumi z'ibijuju zisinziriye zisaba amavuta, oya, genda uyironderere. Izo ni nkumi z'ibijuju zizokogwako no gukwego kwa gatatu. Umugeni nawe, abo nabizera batoranijwe badakeneye gushika muri ico gihe kugira ngo bizere, ahubwo uhereye kera bakaba bamye bizera, kandi bakaba bamye bongera ukwizera kwabo kugira ngo baronke guhindurwa umubiri uhoraho uhawe ubwiza. Uguha kwa gatatu
nuko abantu bose kuko n'amajuru n'isi byose bizokorwa ko n'ugukwirwa kwa gatatu. Wabaye umwaka rero w'umugisha ukomeye cyane, umwaka nk'uko nababwiye, umwaka uzosigara mu mateka ya Bibiliya, aho abana b'Imana twamye tugenda turagaragara ngaho twimenya, twigaragaza twimenya nk'abatoranijwe bazohindurwa. Abo bose bakiriye n'amajambo ino ntambuko ndetse bagaheza bakanamenya n'abandi. N'ubu haracasigaye kandi gahe gato, kandi tugira turabona uko umwanya ugenda urahera, tugira turabona igihe buri sezerano ryose rizogenda rirashitswa, tuzogenda turaribona, ariko ntizokwihuta mu kuvuga ibintu kugira ngo ntiduhave twinjira mu gufana, kuko ubufana nabwo nyene butuma umuntu ahomba, nk'uko bahombye hariya ivyaba Eliya niko Branham yavuze, barabihombye bavuga yuko mwenda Branham yari kina kiriya baca barabihomba. No kuvuga ngo nta kwinjira mu bufana, ahubwo no kwinjira mu kuri. Nabi Imana yarasezeranye yuko izoduhindura, hariho uburyo bw'ingene izobikora kugira ngo hagere ico gihe, no kuri izobikora ibikore mu kuri kw'ivy'Imana iri kirashitsa, nta kwinjira mu gufana. Reka dusozere hano. Isima yamaze gushika, baravuga bati isezerano ryo kuza kwiwe riri hehese, kuko uhereye aho basugokuruza basinziririye byose bihora uko byamye, uhereye ku kuremwa kw'isi, kuko biyobagiza ibigirankana yuko kera hari amajuru n'isi yakuwe mu mazi n'ijambo ry'Imana rikayirema mu mazi. Ibyo byatumye isi ya kera amazi ayirengera iratikira, ariko amajuru y'ubu bo n'isi iryo jambo ryabibikiye kuzosha kugira ngo birindwe gushika ku munsi w'amateka wo gutikira ko batubaha Imana. Hariya yari amazi, aha naho niyo mvura y'umuriro ruhonyanganda izo kwisuka muri iki gihe ca nyuma. Ntizokora ku batoranijwe, amabombe ruhonyanganda ntazobakorako, ariko hazotangura kuba ukunyiganyiga vuba mu isi, nk'uko habaye ukunyiganyiga mu mugeni mu batoranijwe. Hazoba ukunyiganyiga vuba cyane, aho ano mapfa buno bugaragwa bwa 1920 buzoba ataco buvuze ugeranije n'ibintu bizoza ku kiremwa muntu. Yavuze ngo ugupyondwa amapfa, inzara cyane cyane atari inzara y'umutsima, ahubwo inzara yo kumva ijambo ry'Imana, ndetse kandi no mu bintu bigaragara, ibintu bisanzwe n'ibindi. Yavuze yuko umugeni azokenerwa ku bintu byose, no kuvuga yuko hazoza igihe kigoye kandi kigoye cyane, ariko batoranijwe bo bazogira ukwizera ko urwego rwo hejuru cyane kugeza ubwo batazoca muri ivyo bintu. Kumbure ugupyondwa kubera ko umuntu ari umuntu, ugupyondwa kuzotunyiganyiza gato kuko turi abantu, ariko tuzotahura muri ico gihe imbere yuko ijambo ryose ryambaye umubiri yuko ritazogira inzitizi ku bintu Imana izokora biciye muri twebwe, kandi isi izomenya ico arico abana b'Imana bazwe mu mwuzuro. Namba hariya hamwe n'umwe yanyeganyije Yerusalemu yose, namwe data Branham akanyeganyiza Amerika ya ruguru, mbega bizogenda gute ku bana b'Imana benshi barazwe mu mwuzuro? Tuzonyeganiza atari isi gusa, hamwe n'ijuru byose bizonyeganyizwa. Ijuru niryo rizobanza kunyeganyizwa. Mwibuke ijuru ryaranyeganyijwe, kandi habaye avuga yuko ijuru ryaciye riceceka mu kanya kangana n'inusu y'isaha. Ni kuvuga yuko muri ico gihe c'inusu y'isaha y'agacerere hazoba hariko haraba ibintu, kandi muri ivyo harimwo umuzuko uzoba mu buryo runaka, ubwo azoba ari ikintu gisanzwe mu bantu, abazoba ariko barashikirizwa mw'ico kintu buke buke, kandi abisi bazomenya ububasha bw'Imana mu bana bayo. Ino si tuzosiga mwiyo misi iri hagati ya 340 tuzosiga tuyihungabanije uzinza vya runaka, niko yavuze, nuko zinyiganyiza ino si nk'uko bitigeze gukorwa, kandi ivyo bizoba ivyo ino si agacerere mw'ijuru, ariho habaye agacerere tuzogenda turabirondera, kuko harimwo ibintu birimwo ngaho, aho
habaye agacerere yavuze ngo kangana n'inusu y'isaha mu bihendo by'ishengero ndibaza yuko ariho biri kandi hariho n'ibintu yanditse ngaho dushobore kugenda turabyaza umusaruro ingene hazoba ico gice c'umuzuko kuko mwimvire muri ico gihe igihe marayika yamubwira ati raba akamwereka byose yavuze ngo hanyuma marayika nanje twaramanutse ibyo bintu byose umuntu ateruza kubiraba mu mfuruka zose kuko suko ibyo byose byobera ngaho icyarimwe mu munota umwe ahubwo hariho ukuntu bigenda birakogwa ukuntu bigenda birashitswa kugira ngo bishike ku musozo ayo mabanga yose imana izogenda irayatubwira ariko kugeza ahantu runaka kuko ntizotubwira ibirenge byo ishobora kutubwira kugira ngo sekibi ntiyonone ngo ahungabanye igikorwa c'Imana guha kwa gatatu marayika yabwiye mwete Abrahamu ati ibi ntuzubibwire n'umuntu n'umwe azobivuga kugezaho ateruza kushikana kubivuga ibindi navyo azobigumiza mu mutima kandi ntazovuga ingene Imana yagiye irakora n'ingene izokora imbere arazi ingene Imana iriko irakora ingene Imana iriko iratumenyesha ibintu byose yaduhaye mwuno mwaka kandi namwe nyene mwarabonye ingene Imana yagiye irakora n'uguri karakora kuko si igikorwa c'umuntu ntabwo ari igikorwa c'umuntu ico Imana yagiye irakora muri iki gihe ca nyuma yo ntiyaduhevye ahubwo yadusigiye ikintu gikomeye cyane igice n'intambo gikomeye cyane atashengero na rimwe ryarose mu minsi yaryo mu bihe by'ishengero mu biringo wabaye uno munsi ubu ni wo munsi ukomeye cyane kurusha indi minsi yose ubu ni wo munsi iki nico kiringo c'impinduka impinduka s'ubwami bw'abanyamahanga buhinduka ubwami bwa Mesiya impinduka zona mubiri wo kwisi uhinduka umubiri uhoraho hawo bwiza igihe c'impinduka ni iki turiko turabamwo umwaka w'imigisha ikomeye cyane ndashimira Imana kubwamwe bwe mwese abakozi mwamye atari mwo no mwaka gusa ahubwo imyaka yose yabanjije kugira ngo mushobore gushika hano kandi nama twarashitse hano tuzoshika kuri meta simwebwe gusa abakozi ahubwo ihanga ry'Imana ryose ryahamagawe ryegeranwa no butumwa bwiza bw'ibuye rikomeze furuka amarayika w'umwami Yesu Kristo William Santiago abo bose bahamagawe abatorejwe n'Imana nabo nyene bazoshika kuri meta kuko nico gituma twasohotse nico gituma abantu bavuye muri Egiputa kugira ngo binjire mu gihugu c'isezerano ariko turazi yuko muri uko kwegeranywa ari gukuramwo ngaho abatakuwemwo n'intumwa z'ibihe by'ishengero nico gituma yavuga ngo nturandura urwafu urureke kugeza kuherezo ntuhavura urandura n'ingano uko kurobanura kuba uyu munsi kandi kwamye kugenda kurakogwa kandi kwamye kugenda kurashitswa kandi Imana izoshika kugeza kuherezo iriko irakora ukugurobanura kuriko kurashitswa kuzoshika no kuherezo no kuvuga ngo no kuherezo ico gikorwa kizoba kiriko kirakogwa hanyuma Imana izokorana n'abatoranije ya minsi 340 ikorana nabo gusa ubwa mbere yarakoze kandi izokwamira ikirakora ikorana n'iyo migwi itatu ubwo gatatu nuko imigwi itatu kandi twongeye ko n'uwundi umwe woba ubwoko bw'Heburayo ikaba imigwi ine ni byiza wabaye umugisha ukomeye cyane kino kiyago kandi ese ejo n'uyu munsi mwijoro nejo no kuw'Imana ese nayo yoba iminsi y'umugisha no gukura ko mu buryo bw'imwami kuko ico twipfuza no kubandanya twitegura mu kubaha ese Imana yabahezagira Imana ikabarinda mwese icigwa igihe c'impinduka cobico igihe c'impinduka